Embidata kaya gafoto yakarabye yibukike kaya gafoto kakera shahagera ari muri sago yatari kandi hege bari baherutse kunkubita wa mugeto ngaha mu kiganza ya iri gukirawe Embidata hagati ya mama wanje n'umugore wanje uwatwaye inda yanje bo ujya so mutamabwo n'umutamakazi yajya n'umukenyezi n'umukecuru ujya umukecuru yego n'umukecuru indirimbo homoka kubera iki homoka bo homoka ama concert jazz umanda kubwiza ukuri gukora concert nyinshi nibisigura ko buri hit na kubera iki indirimbo mwayifuse mugira murayisubiza ko mu biragoye guhenura inzu wibaje washitseho bakakuri fonda uwo washitseho bakakurukuta utazi fondation wayuba nanje ko ntaronka umwanya wanje si sawa hari nibyo mfise badafise umba byose n'umwanya bigenda birahinduka gutya hari ibyo mfise badafise n'ibyo bibafise nanje ntafise ikintu cyose n'umwanya kuba rero byarashobotse abandi bakagenda n'umwanya wabo nanje ko bitashobotse ko ngende igihe nikiragera slow the beautiful girl take it easy stage niko mu kirundi rero okay ni buke mukobwa mwiza tugende rero kwa rurimi none ga bro tugiye muri wamgenda kuririmba nkabwiye dusigura burya urukundo ruragoye nawe bimenye kuba naragukunze suko natubiye inzira nawe Yes bakunzi ba Choro TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jazz mu masamba mbinyuma ya camera ni T Josi banayemukana subscribe na comment kugira zose sura bahamakuru meshagiye atandukanye uno musitiri kumwe n'umuririmbi novuga yuko ni Mr Homoka Mr Ikibaju Mr Sindi Kibamba indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye ariko ndabibutse yuko afise indirimbo nziza kandi imeze neza namba uri umuntu ukunda umuziki ndagusabe kwinjira kuri YouTube yiwe uze kumviriza wambaye amahekuteri n'akazura gakora ufise akamwemwe yitwa Embidata butoyi moyize nanda kivuze nawe ndazi yuko mu kanyari gwaba nkuri sano ndakora mu kijo meze neza Jazz amakuru y'imisi meze fresh sana ndashima Imana ya ngo umuziki w'u Burundi abaririmbyi b'u Burundi muri kino gihe ngo musigaye muririmba indirimbo ziriha bo numwanya byose kandi nigihe ya numwanya byose nigihe Embidata reka mazina gukeze cyambere na mbere warahinduye umuduga merci bro indirimbo homoka kubera iki homoka bo homoka twashatse kuvuga bagiye abantu usangana muri kumwe muko mujana mu rugendo rumwe cyangwa muko muriko murasangira cyangwa muko muraryoherwa ugasanga hari bamwe muri kumwe nabandi bamutari kumwe muko muragenzanya no kuvuga ca tubasaba yuko batuvako abatari kumwe natwegwe baja kure yacu kugira ngo bagende natwe dusigare mu byacu no kuvuga ko umuntu mutari kumwe akuvuye ko ca tubigira suforme y'inzu mu gihe uyihomye ushaka gukora kijya kintu wahomye uragihomora tere ntitugube turi kolese hana tutandukanye nyene duhomoka mutuveko ya umuntu ijyambere na mbere tukibona video twavuga ati Embidata bwo yakoze kurabona no mutama bimeze gute mbe no mutama maziki mu muziki w'u Burundi kubera ikiyumviriye Embidata ko rakorabo nuno mutama mu nyuma ahubwo tumubona muri video byagenze gute ujya mutama no wahehe cyambere na mbere tugende kimwe kimukwaje bo ujya so mutama bwo no mutamakazi yajya n'umukenyezi n'umukecuru ujya umukecuru yego n'umukecuru ya nje gituma kuko yakimutama twari kumwambika ipantaro mugabo kubera ko yari umutamakazi twamugumije k'igitenge tumwambika gisari mugabo igitenge nticabuze urumva kugira ngo nyine abantu batahure nyene ko ari umutamakazi abwiye ndiko ndavuga urayizi mvuze homoka ujya n'umugabo ujyanye n'umukecuru ujya yego kubera iki wiyumvire gukoresha bakunzi ba Choro TV nibazi ko iryo ryo ryambere no shobora kuvuga ko bibaye ngahanye ko ariko kumva ujya umuntu murabe neza ngahanye ndibazi ko muramubona je nari nzi ko ari umuntu w'umutama nyene yanyweye icupa giwiwe hama akaba afise ubuzima bwiwe hari anya Embidata agashayumvira kumushiramwe uramushizemwe kubera iki DJ Chento mukunda gukorana cyane bo DJ Chento ndukunda gukorana cyane usibye ko mu gihe igikorwa kiryoshe urongera kandi ugakora kandi igikorwa n'uwo mwayiguheje igikorwa kigenda neza ni nkuko uno munsi twakoze interview twarigeze gukorana interview interview n'ubuturunge kandi turakoranye interview ni ibintu biryoshe cyane umva ni bwa bumwe bwo kugaragaza yuko tutahure ko kintu kimwe ahubwo tupandanya duhurira no mu bindi Embidata turazi yuko ari umwe mu baririmbyi b'u Burundi tuvuze muririmbyi ndibuka hariho umuririmbyi yitwa Satu bigeze kuvuga ati jewe umuririmbyi wa mbere nkuriri shapo yigeze no gushaka no kunkomora nkabona yuko mvuye ku ntebe mfise ni Embidata nta n'uwundi arapfa abonetse ibyo bivuze mu kiganiro yakoranye n'umumenyesha makuru mugenzi wacu mu Burundi yongera bikora no mu kiganiro muri Tanzania ariko we ntavyuzi mbwa kuba tubikurikirana bimwe ngo turabona ati
kumbe ujya muntu ibyo yakoze bifise akamaro ku barundi bose. Turabona yuko umwe mu baririmbyi bakora neza kandi ntawo hakana yuko ufise amahiti azwi mu Burundi bwose, ariko amakonsere muri kino gihe abaririmbyi benshi rakunda kubagora biva ku amakonsere muri kino gihe abaririmbyi hariyo benshi bashaka gukora amakonsere n'abandi bakora amakonsere jazz. Umanda kubwiza ukuri gukora konsere nyinshi nibisigura ko uri hit gukora amakonsere menshi nibisigura yuko uri hit ntago bisigura uko, kuko hari n'abandi benshi bayakora mugabo batari hit, si sawa. Kandi ikindi naco n'umuntu afise gukrea konsere gwiwe kandi atahita afise mugabo akakirizo konsere kandi akabandanya, kuko n'umuntu yagize tourne y'intuze agize tour y'amantuze yiwe, urumva nibisigura ko bari karakora amahiti. No kuvuga n'ibintu bigaragaza ko bamaza muri sanzwe. Konsere nziza n'igikushikira igusigira kanoti kagusiga, no kuvuga ufise n'agasabuni ko kumesura. Iyo niyo konsere mu bisanzwe. Benshi nibakora amakonsere cyane bivanye nuko bagomba kuvuga ati uburyo two turabona su uburyo bukwiye, ugasangana nk'umuntu ariko kuzana nk'ibihumbi 100 kuri show, ukora show n'ijana wozi na show ijana wozi kora kuri amafaranga ko bose bukuronde Embide tendazi yuko hari ibintu byinshi byabaye inyuma muri vutani kuvute, ariko je sinashotse ndo nk'amahigo yo gukorana nawe cyangwa ndo nk'amahigo muri bajya mu bisangiye. Embide indirimbo imaze kujya kuri YouTube homoka, twabonye yuko iminota nka 30 nacesanga mwayifuse. Kubera iki indirimbo mwayifuse mugira murayisubiza ko mu nyuma? Indirimbo twarayifuse turongera turayikurako kubera ko haraka defo kari kabaye hagati y'ijya mu kecuru nyene hamwe natwe bw'ubwacu. Urumva bice bisaba yuko n'ibintu byari by'indani gusa ntitwoshobora kubishira habona, mugabo byaratunganyijwe byose biba byiza cha turayisubiza kuko ntitwashatse ko gitera ikibazo, kuko meme no mubiba ari hitu biramunanira kubijera ivyo bintu. Urumva we ari karavuga yuko ngo abantu ko mu ibintu byinshi cyo kubivugira ngaha to ni secret yiwe. Urumva yaratinya ati je ko mbaye umustar ibi bintu bariko barandondera ngo ngibiki nibiki amayitsavye canke bamukoreshe mu makampuni kanaka, kuko biraboneka yuko namba ujya ari umutamakazi. Dufise abantu bakomeye cyane, muze murondera amafoto y'abandi banyamahanga tutakeneye mu Burundi. Dufise impano zikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma arakwankira ati manza muyifute biba ngombwa yuko muvugana nabo kugira aryoherwe. Twarayihagaritse gato turayifuta kuko byamaze gana mu butungane ko twaragerageje turaba ingene tubigenza kugira ngo ibintu bishoboke ko bacongera kiraje habona. Embidata muri kino gihe turazi yuko hari abaririmbye bagenzi bawe novuga yuko barose kadiri. Ako kadiri novuga yuko na urumwe mu baririmbyi b'u Burundi ushobora kuba ufise indirimbo ziri hit zizwi u Burundi bwose, kuko hariho kuririmba indirimbo kamenyekana no kuba utazwi mu Burundi. Ariko Embidata nituko twamubonye muri iyo company bimeze gute? Je nshobora kuvuga ikintu kimwe, bajya baronse n'umwanya wabo, nanje ko ntaronka umwanya wanje, si sawa. Hari n'ibyo mfise badafise, umba byose n'umwanya bigenda birahinduka gutyo. Hari ibyo mfise badafise n'ibyo bafise nanje ntafise, ikintu cyose n'umwanya. Kuba rero byarashobotse abandi bakagenda n'umwanya wabo, nanje ko bitashobotse ko ngende igihe nikiragera. Iyo ubishitse ugakora umuziki bishitse n'amajambo wabwiwe amwaka kubabaza rimwe n'muka yabona n'igihe ikintu ubanza kwikanga mu kubanza gusohora umuziki. Amajambo nyabaki nabwiwe nkaya, kuko ndibuka warigeze gukora interview imwe ndayikurikirana, ndumva yuko hari umuntu yavuze ati nzogerageza uko bishoboka byose ndakuzimya ntuzusubire kumvikana mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu Burundi. Iyo bishitse rero kumva irya jambo bishitse ukaraba n'uburyo umujya muntu aba afise, ukabona umenga yo bikora ko ndisire yuko usanga amaze gukora cyatarabikora. Bro reka tureke kugera kuri ibyo gusa, ikintu agomba kuvuga n'ikintu kimwe, biragoye guhenura inzu wibagiye washitseho bakakuri fonda, uwo washitseho bakakurukuta utazi fondasiyo wayubatse. Ico nico kintu cyambere kigize miki naco novuga, ntaco nisungu usibye ko gusa mvuga ati Imana nyene niri imbere nta kindi. Tugende gato homoka ako turirimbe buke je sinarishe muga dushaka homoka. Slow the beautiful girl, take it easy. Stage mu Kirundi rero. Okay, ni buke mukobwa mwiza. Tugende rero kwa rurimi. None ga bro, tugiyemo wamugenda kuririmbe ntambwe dusigure. Ahubwo ari kumbarira ati turirimbe dusigura. Urumva oya mugabo bavuze ati reka turirimbe ntubwa ntidusigura. Aruko cha tubihinga byakunaniye mu Kirundi. Oya ari byananiye mu Kirundi gusa, urumva urabona nkaho urumwigisha mubi. Umwigisha mwiza wewe ni uri mwigisha mubi. Umwigisha mwiza mu kubaza umunyeshuri amubaza ati
vuga wongera usigure c'est sawa mugabo wambariye ati vuga gusa nta gusigura byagiyeko okay slow the beautiful girl take it easy ico ndibaza nagihiswe stage ni kuri twese ntube bize no kuvuga ikibanza ni kuri twese cyo gutambiramwo ntugira ubwo ntube okipe ba kuba bize no kuvuga ntufatigwe umva no kuvuga stay tuned baby no kuvuga guma ku murongo kozaga na pandisi no kuvuga kubera ko ngomba kubikora pandisi wale uranyura niko ndakurabanda natwe ngorane no gusigura ibintu kuko urantwenza sana bo nuko nyene ndibaza ya kapera yaheze embidete kugira tange kurabona ikintu yisunga ku muririmbyi asaba ibiki kugira ashobore kwemerera wa muririmbyi ba ivyo nisunga icambere na mbere ndabumwanya wanje ikindi gikurikira nkaraba ibikorwa mfise uko bimeze hama ikindi gikurikira nkaraba impano ibindi bikurikira navyo nivyibanga ibindi bikurikira navyo nivyibanga embidete ubwo yobafise umugore bro cenda mufise ni kuva kera ya ni gihe kintu washimye umugore wawe utaramutwara muri kino gihe ushobora kuvuga ati naragukunze mugabo hari abantu bashaka kuntwara ibyo nibanga ryanje kandi ibyo urumva ibyo nivyo rugo nta muntu ashobora gufata urugo ngo aruvange n'abantu iyo ni secret yanje tu ya embidata mu myaka 3 yibona he embidata mu myaka 3 yibona Imana itegekanije ko azoshika mugabo kuvyumviro vyiwanje ndizigira yuko nzoshika kure ariko sindahamenye burya urukundo ruragoye nawe bimenye kuba naragukunze suko natubiye inzira nawe wewe uru wanje ndagukunda unkundiye tuzoba n'amalaba iyo nimwe mu ndirimbo novuga ko yabaye hit embidete nagiye na kimwe arasohora indirimbo nkumva ati ino ndirimbo ntiyabaye hit kiretse gusa hariho bamwe batazi gutahura umuziki no kutamenya umuziki iyo uja bashaka kuvuga ati ino ndirimbo yabumye uno muririmbyi ntaco ashoboye kumbe indirimbo yadoze ni indirimbo homoka imaze kurenza amavyuzi arenga ibihumbi 23 aho rero nindwi ntirahera ajya amavyuzi abari makenya ku muririmbisha nkwe abari menshi bakuri je navuga ko ari menshi ahandi undi mwanya mvuga ko ari make no kuvuga abafana bacamenye ico gukora je novuga ati keep supporting bashishikare bayishigikira banshigikira bongera bashigikira umuziki w'u Burundi ko kunshigikira no gushigikira umuziki w'u Burundi ntabari je gusa bashigikira impano zose ya tumaze imisi tubona hari amafoto twigeze kubona yuko umenga murafitaniye collab na Harmonize ico kintu nico kiba kimeze gute kugira aba promoter barakunda gupostinga hirya no hino tukibaza ibintu nivyo Harmonize na embidata aho yoba ari imigisha kwindi migisha bimeze gute yo kurabira hari cyangwa n'ibya bintu nyene promoter bateranya amafoto okay bro gukora na Harmonize si ntagari gitangaza cyatari kandi kudakora nawe si gitangaza cyatari urumva ibindi navyo bikurikira navyo reka tubishire inbox nimba gihari gikorwa kizoboneka bidahari navyo ntibizoboneka razi ko buri ibintu byose bibera mwibanga nuko bishika bikameneka okay embidate gushimira mugabo akajambo kanyuma ndazikuza ubwenge bwishi sibyo none kandi urazi kirundi sana wewe hagati ya mama wawe n'umugore wawe ninde yatwaye inda yawe hagati ya mama wanje n'umugore wanje uwatwaye inda yanje umpa umwanya nkasigura mama wanje yibungenze inda yanje oya mama wanje yibungenze inda ya papa kwera ko inda ya papa niyo yavuye ya papa inda yateye mama niyo yavuye mu jewe umugore wanje niwe yibungenze inda yanje y'umwana wanje kunze bacoro TV no kuvuga mama wa ntigeze yibungenga inda yawe oya yibungenze inda ya papa kana unumva ko ndakuvuga ngo no mwana wanje yarangoye ego ndi umwana yo kubera yuko yatwaye ikintu ciwe no kubwica papa ni ca mama bari ikintu kimwe bibiga bisigura umugore n'umugabo bazotandukana abavyeyi bagende babe umwe no kuvuga ari ikintu cabo cyose kibari kimwe rero muge uganda yarafise ari inda ya papa ni sabede niganda ni ya mama kiri mu nda ni ca mama mva niko bimeze embide terega ndagushimira ndibaze tuyaza amajambo meza akajambo kanyuma wongera unasabe nakantu gashobora kujya gatuma tujya kuraba indirimbo yako turazi ko hari abantu buhanze akajambo kanyuma nja gusaba ko singiye gupfa ahubwo nagasunika rugi ndabakunda cyane ndabashimira cyane kubujyo muko murakira ibikorwa byanje no nabasezeranje yuko ntazobasiga mu gacerere akaruko nekazengera kandi kubaha jazmem ndibazira iditara natangura ndabaha iyi ndirimbo sinzi umunsi ride izobera mugabo ndazi yuko hazosigara nk'imisi ne canke indwi izohera namaze kubahereza indirimbo ibashikana mwiride ndavyizera yuko ivyo byose bizoshoboka hama kindi gikurikira
dushishikari gushikira umuziki wundi twe tutabyikundiye nta bandi bazo bidukundira kandi ikindi naco ntihazogira umuntu numwe ashoboye kuvuga ko ubu abarundi tudashoboye abarundi turashoboye gusa turi njyajya tuvyemeranye hama muhezagirwa mugabo barakunda no kuvuga yuko ngo ukazomva umupromoter inamuye ngo umuziki w'u Burundi umeze nabi bimenye urumva ariko tukaba tuzi yuko ahubwo ikintu maze gutahura hariho umurundi atazi yuko ibintu vyiwa bikunze n'abandi bo bikunda bo umupromoter avuga yuko ngo umuziki w'u Burundi umeze nabi bo nizere ko abafise ahandi yegamira kumbure se umurundi abafise ubundi bwo karimo barakunda kuvuga yuko ngo wifotoza amafoto menshi ya telefone bo kwifotoza amafoto ya telefone ko telefone n'ubuzima bwanje ko je ubuzima mbayemwo bro je si faking a life mu buzima nikomeze okay bo uno munsi nimba ushoka kumbona kumengo no munsi ukamura na mahera urashobora kunyegera ugasanga ntayo mfise bamara kugenda nkaca ndayakwereka si sawa ubuzima bwanje nikomeze ndi confused nukuvuga simba shaka yuko umenyera cyangwa umukobwa ngo uraje dukundana urabona ko urashobora kuvuga ati ge muje marine no tukanyegera ukibaza ko ndayifise ukanyegera ukibaza ko ndayifise nca nigira kumenga ntayo mfise n'ubundi kuko mbanzi kikuzanye ubuje kungeza nanje ndakugeza upfa kugenda urayabona kandi uhavuye bibaza ko atayahari ukagenda ukayabona hari agafoto ndazi yuko ukibuka reka tugafate ko nyene kakuri ko nshaka ndakakubaze kubera ndabona yuko muri no misika ko karasirikira imideta kaya gafoto yakarabye yibukike kaya gafoto kakera shahagera ari muri strago ya hatari kandi hege bari baherutse kunkubita wa mugeto ngaha mukiganza ya iri guturabe mbidata bo isi nkovu yahajya ahubwo yari isanzwe ari nkovu narahiye nakura mugabo bari bakubise mwene ngaho urabona hako haboneka ko ikintu bari bacumise ya mbidata yaranywa inzoga muri kigihe yarasinda cyane atani inzoga nigenze ni wazinywereye reka ndigushimire cyane reka ndabashimire nanje yese bakunzi ba Cyuro TV bananyamuka na subscribe na comment kugira tubaha amakuru menshi agiye atandukanye turabakunda cyane kuri mikoro bari kumwe na Jazime Masamba nyuma ya kamera ni Tijosi Burundi turabakunda cyane bananyamuka na subscribe na comment ciao ciao